mwavyumvise rambara vuga abasore n'abatari vuga umutama w'umutsama niwivugira ivuge dossier inyuma ya Anthony Gordon ni dossier ivuga ku izina ryande rya Julian Alvarez. Ku mugoroba ko munsi weje izina rya Deco yahuye n'umuaja wa Julian Alvarez azi ku izina rya Fernando Hidalgo mu hoteli y'i Barcelona. Akaba yajanye n'abatandukanye bazinu by'amatransfer witwa Juan Lopez n'uwitwa Andy Barra. Avyumva abo n'abantu bavuga kuba bakoroka hariya kugira ngo bagane kino kibazo ca Julian Alvarez. Equipe yitwa FC Barcelona gukebande kubitanga banashaka n'ubusabe bwa mbere kuri equipe ya Atletico Madrid, ariko umuaja wiwe Fernando Hidalgo yavuze ngo arishimiye muri equipe ya Atletico Madrid, ati mugabo nawe abihishimiye mu gihe ubusabe bwa Barcelona aza ko yemera igire hariya rehana. Uno munsi Barcelona ngo target ifise kuno munsi iravuga ngo inyuma gusinyisha Gordon kugera yuko azokina Mondial igenekerezo rya 17 kwezi kwa gatandatu bazo barangije diri igihe Gilbert azokina equipe ya Algeria tayizo yanarangiye bavuga ngo witwa Julian Alvarez kakina igikombe c'isi ari wa equipe ya Barcelona. Icyo Mundo Deportivo yanditse nabonye uno muvandimwe mubaza Laporta ati hari amakuru avuga ko mwasinje Anthony Gordon nabwo ati yego twamusinyishije acamubaza kuri Alvarez aramubwira ngo icyabwe ngo in process ngo biri muri en processus donc biri en cours de téléchargement. Ani makuru karavuga nuko kuva Deco mu byukuri yajya muri deal ya Alvarez niyo deal ya mbere niyo nama ya mbere amaze amasaha menshi koragana n'umuaje wa Alvarez bica muri hotel babonye Papa Lopez abahungu je sinzi ibintu babonye Papa Lopez hari Papa Lopez ati ngo ije surprise yejo ngo yahinduze multiprise ariko hari umufana umwe mbonye wa Barcelona yitwa Ernest aje abaza ngo nimumbwire ko dossier Anthony Gordon ngo amaze kuba officiel ngo confirme ubundi ahabwo yafashe indege yamaze no gufata indege imerekeza Barcelona kuja mu bipimo rero nkuko mukuru ayivuga nari nkibanda nkuko avuze Mundo Deportivo no nayikuye kwa Mundo Deportivo Robert yanezerewe ico mvuga cyose yumva yovuga ikindi kintu donc nayibonye indani nayibonye muri nani kuri Mundo Deportivo yega ni Mundo Deportivo na Jene ndakunda ino nkuru ko ndakubura nkuru yande ino nkuru ya Julian Alvarez ayo masare nkuko aravuga nkuko Robert karayivuga bakoze inama ndende yabagejeje isaha 2 z'ijoro bavyumva neza ngo Barcelona rero kuno munsi igihe ngo basinyisha izina rya Dani Olmo n'izina rya John Garcia bamuzana muri equipe ya Barcelona vyabaye mu nzira nk'iyo nyene badagusanga banashaka imaze igihe kitari gito bakoragana bino bintu kuno munsi rero ari no mpamvu nagomba ngaruka ko navuze mugabo hateza kucazamo ikibazo ko ndababaza nibaza ko mwamaze ko bitegereza ivyo navuze byose nabitawe muvandi amasaha 20 amasaha gushika isaha 2 baganira mu bintu bitandukanye bamaze isaha 2 baganira isaha 2 baganiriye ntiberekanye isaha bahereye ko mugabo bagiye guheza ikiganiro isaha 2 z'agatondo saa 2 z'ijoro 20 sivyo bata gusanga ngo bagiye kubiraba abantu bazi gusesangurira biriya basanga igihe inama yatevye nko muri zo nzira nigihe basinyishiza rya Dani Olmo n'izina ryande rya Juan Garcia kuno munsi rero ngo Barcelona yamaze gutanga ubusabe ariko kandi ngo Julian Alvarez yamaze kuba yugurura imiryango kwa Barcelona kera ati mugabo kwindi equipe ziko ndahari basore mbere kwa Robert ko niwe numvise kumyavuka nta kibazo muhereko Robert numva mengi iyo nkora ayifite amero ndayizi nakomenda muharurako navuze inshuro cyangwa 3 aguma avugamwo koma guciramwo asubira ndashimwe yakara asubira aravuga niya gatatu ndaravuga arasubiramwo yibaza gusiko ndavyumva we yimara ubudi Deco yanyemeje reka renda ndakuhe wimara ubudi arava ngo ugomba uvuge shauri yako uravyumva ni shauri yako ni shauri yangu uno musi uwitwa ntuze tayari vyanarangiye ndavuga Gordon uno musi nango dossier ni Julian Alvarez tuvuge ko rero dossier vy'ukuri igenekezo rya 17 kwezi kwa gatandatu dossier ya Julian Alvarez ko yanarangiye ko Deco tubona nawe ya makosa ko tumaze ko tuyamuvuga ko mengo numwe mu bantu nabo bikwega mu madose mugabo amatwi tweka ko no munsi nawe ari umuntu nuvuga ngo yerekana ko yashatse binyarutsa inyuma ya Gordon Julian Alvarez akwinjira muri equipe ya Barcelona. Mundo Deportivo ni yabitomoye neza iravuga ngo biri en processus biri in process bariko baraza kuba birangiza vuba. Uno mugabo bita Deco ko ikana nono asinzwe hagara inyungu z'uno mugabo bita Julian Alvarez baganiriye ibipfuza kugira ngo
ino dossier ive mu nzira batangure mondial Alvarez ari wa Barcelona. Ridike inkuru iryoshye kwa fana wa Barcelona nukumva ko mu byukuri bavuye muri financial fair play bageze ku gitego rya rimwe kugura umukinyi bipfuza ko se bagwanigurisha. Kandi bigaragara baravuze ngo Barcelona mu gikona surprise turuka no muvandimwe amwita dekavuga ngo tuzokora ikintu kiri surprise tuzakora surprise iya mbere baradutayemwe ninde razi konta nuko de Barcelona umugura mu munsi utakwiye n'umwe nagize kumva avugwa cyane amafaranga Newcastle isaba cyangwa ati uyu biragoye ko Barcelona urumva ariko deko atayeko arwate okay mwavuze amafaranga gufise okay nagisiguye keshi ndavuga ngo umufana Barcelona kwikwicara ahantu akumva ko Barcelona ribuze ahubwo icyabagonga n'igiki amafaranga basohoye mu myaka iheze bakara amafaranga binjije basina amafaranga basohoye ariyo menshi gusoma amafaranga binjize baca barahanwa kutagura bakinyi uko bibasha nkuko babyifuza ariko amafaranga mu gigo barayinjiza none mu equipe atanu ya mbere inje amafaranga menshi basa irimo karase no makiwe equipe champion mu myaka ibiri itwaye ibikombe bigira kuri 5 urakoze cyane rero kuri Barcelona no bwa mbere kuri uno mukinyi bita Julian Alvarez ni dossier bivuga ko mu byukuri bayihutisha cyane kurusha ibindi bintu byose kandi bivuga ko bagirisha zo Burundi mu defenseur kandi no mu defenseur navuga biranavuga yuko uno Juan Laporta namukunda cyane Julian Alvarez no mukinyi ari nawe dossier igiye gukurikira mu buryo bwihuse urumva rero navuga ngo Alvarez bubwiwe kugiti kibavuga ngo je nkine Barcelona inavuga ngo club zose ziranyifuza kirese Barcelona itashamwe ubusabe niyo nazoyijamo ariko Paris Saint-Germain iranyifuza equipe no mugeza equipe ya Arsenal iranyifuza ariko je préfère Barcelona sivyo kandi rero n'umu agent yavuze ngo yishimiye ko muri Atletico Madrid akugera ububeshi nimwe namuvuga ngo ibivuga mu itangazamakuru ivyo muri yivugira brad abantu turi njyajya no bundi ho ntibavuze ko abavandimwe biwe bari muri Barcelona kurondera inzu abantu turi njyajya Ridic nuze kukumviriza ngo bijya kubivuga bizana cyakina kubira ngo ibintu bita public relation kudacafuza equipe ya Atletico de Madrid kutavuga mu itangazamakuru ko Alvarez atishimiye ko muri equipe ya Atletico de Madrid ariko yewe yamaze kuba bigaragaza ko Alvarez yarase no kongera amasezerano equipe ya Atletico ivyo amasezerano ni murindire mu banza mu ndeke mwitonde ivyo amasezerano ni kubera ko we abona ivyo ari karaba donc situation karaba muri equipe ya Atletico de Madrid ntikiramworohereza gushika kuvyo yifuza gushikako rero avuga ngo uno musore afana Barcelona mwumve ko umwana mushaka kumva ati Alvarez kwa Barcelona hiya wigo umugani ujya muvandimwe bita Fabrizio Romano nabonye kare ejo akwita ngo hiya wigo Anthony Gordon to Barcelona ndavuga ati tare karabaye je nawe Gordon tayari ko birarangiye inkuru twavuze mu masaha heze yene nabonye umwe amasaha 28 nejo rero ntimusanuke mwumva ngo hiya wigo Alvarez muri Barcelona birashoboka birashoboka niba bashite kuri ryategeko rya mbere ko ubu Barcelona abafana ba Barca mwumve ko ubizoguru nabwo yajya kugura umukinyi bita Aurize bomuzana nta uzo bafata ubwa mbere na mbere John ndizera ko isinyisho rya Julian Alvarez ishobora gukunda ibice nka 80% muri FC Barcelona uti kubera ikirere impamvu ya mbere Julian Alvarez we ubwiwe ariko arapushinga cyane gusoka umugwi wa Atletico de Madrid cyo ni cyambere icya kabiri arereka umugwi wa Atletico de Madrid nta handi hantu yifuza kuja atari kwa Barcelona yifuza kuja kwa Barcelona gusumba handi hose yoje icya gatatu Atletico de Madrid nabo bari interesse cyane yo gusinyisha umukinyi wa FC Barcelona yitwa Marc Casado baramukeneye bivuze ko rero mu gihe FC Barcelona nayo yo bikene cyane witwa Julian Alvarez ibirashobora koroha cyane ko botanga Casado bakaca batanga n'amafaranga make ko Julian Alvarez kugira ngo bamusimbane kwandi kwa Barcelona kuko witwa Diego Pablo Simeone ngo arishimiye cyane witwa Casado ngo aramukeneye cyane muri tactique mu migambi yo mu mwaka uza w'inkino rero ku bwanje ivyo nivyo bintu bigira kuri bitatu vya mbere bime cizere yuko dossier Julian Alvarez na FC Barcelona mu gihe ariko Barcelona babishami inguvu nini cyane bo kumva ko bamukeneye cyane nkuko bari bakeneye Daniel mu mwaka weze Alvarez biroshe kwaza kwa Barcelona kandi kindi naco hari amakuru nubwo ataremezwa ibice jana kwijana avugwangwa yuko Barcelona bashobora kuba baje ku idegeko rya mbere NCDA ribarekurira kugura umukinyi wari wese bifuza Jacob bwanje rero ndabona ko ivyo birashobora kuba muri bimwe vyotuma dossier ya Julian Alvarez yoroha cyane kuza mu mugwi wande wa FC Barcelona ego nuko bimeze kwizina rya Julian Alvarez novuga ngo arikaronderwa cyane equipe yitwa FC Barcelona ariko kwa Barcelona nyine ko twayivuze mwavuze ikintu gikomeye bavuga ngo ivyo bakeneye ko barakora Gordon bamusinyishije bakorandira nimero 9 ni Julian Alvarez waro kandi
ekipe yose Barcelona ngo irakeneye gusinyisha n'umukino uvuga ngo mushasha akina mu mutima defense mugihe twabonye witwa Alexander Bastoni Barcelona amaze kwina mwanga mu bwabo banavuze ngo no munsi n'umukino uvuga ngo atagurishwa muri ekipe Inter Domira ese ko byanarangiye ngo Barcelona ngo yifuza gusinyisha umukinnyi akina mu mutima defense muri Axe ariko kandi ngo arifuza no kubaca bagumana burundu izina rya Rashford ya miliyoni 30 z'amafaranga y'amayero hama bazirihe amashagura bacagwizaho n'izina vango rya Joe Cancelo nabona bonye muri wo mugambi wa bafise nabona bonye mugwamani wabahaye itariki zigira ku 15 z'ukwezi kwa gatandatu nese Barcelona yabuze se bazobe bamaze gutanga inyishu ya nyuma ko bamugura canke batamugura ko mwino minsi hagaze neza ku mafaranga barazi baramugura tu Barcelona ni Kenye nabonye Afrika yamukaniye ati je umusore ntamvana ngaha Barcelona ni Kenye gusa ijya regre bashikana ku kugira ngo bagure umukinyi wari wese bifuza ni kigoye ese iyo 80 million bagiye kumugura umukinyi yo tarayishikako urafite na 80 million nikongira ubwoba kuza kugura abakinyi bashika mu muguza gusanga batanguye bya bintu kwandikwa amakuru hari ko vyamaze kurangira ko bamaze kuri 1-on-1 je pense ko bizo bari ariko kuri ariko ndibaza batarayigera ko na Anthony Gordon here kubemerera kuza kubasinyira so 80 million umuguze Anthony Gordon Alvarez kumugura 90 shira kono na Rashford 30 n'umu defenseur mu 40 amafaranga ubu cyabandikisha he equipe ya Barcelona irarisika gusora nka 250 million ku isoko ry'igurishwa yarisika kuyasora amafaranga 250 million eko none uko Alvarez ntazoja mu 90 90 million pisi 80 million c'est 70 shira ko rero 30 ariko Champions League iranyotewe kwa Barcelona ni 250 million shaka gusora n'umwaka ngugura abakinyi kandi Barcelona yugaye pe izo yugaye pe ikisigara kuko kanatsinda ico shimira FC Barcelona ikigura babakinyi ba projet à long terme kuko 25 ni sawa yega na Alvarez ni 25 Alvarez 25 ni sawa nuwo 25 abacha basigara biga rero kuduza bana bo muri la masse baza badugira kuri defense karavuga cyane ni Senesi wa Barcelona frère ni umwana mutoya imyaka 25 nyene yego umvo ya ko shazi nonzo zizonabica ndakubeshe se ariko bararaba neza nabo 25 aninga Alvarez uvuga ata experience afise Alvarez arayifise uyu muvani mwe Gordon arayifise none se ere gushaka kufisa 25 uri wa mugabo akamiritse nurabona umwana w'imyaka 20 usanga umugabo w'imyaka 50 nkakayamara mu gufata icyemezo none se ntubitoye yamara imyaka 18 ntayeka equipe zibiri nico gitenda kugira ngo ntayeka Barcelona gaheka equipe nationale kugira maturité nibigena n'imyaka mon frère bigena n'icyo no kwitsa ubugabo bukuri mu indani harabagabo w'imyaka 30 mugani wa hano abagabo mbwa amuja mwe muri commentaire avuga ngo yewe gaye bagabo mbwa ngo umugabo w'imbwa n'imbwa nyine navyo urabona se umugabo w'imbwa n'imbwa asanga umugabo w'imyaka 45 ugasanga yitwara nk'umwana w'imyaka 15 ivyo bibaho asanga n'umugabo atazi gufata responsibility ngo umuntu imyaka ishingano umuntu w'imyaka 27 n'umunani n'icenda yitwara nk'umwana w'imyaka 15 cyo kuvuga kuri Barcelona vraiment je confirme très bien kandi je félicite les Blaugrana baguza bagora abakinyiza pe baguza umukinyi mwiza kandi na dossier ko ravugwamo ni dossier z'abakinyi bashaka kuzafasha Barcelona uko nka Alvarez ugiye kuraba Ridike ubwa mbere ni muri Espagne wabo je bundi ahita hiwa ko amaze imyaka igera kuri 2 en plus de ça ni umusore bona ko mu byukuri style doje za Atletico ni za Barcelona n'umusore w'umubola agumana umupira kandi Anthony Gordon n'umukinyi mu byukuri w'umubola agumana ballon so umukinyi wo kwita twiruke mbona de Barcelona dossier rimwo niba bakinyi bigaragara ko mu byukuri cyo gufasha Barcelona ico ngeye ko nimba détente freak ari wo mu gatugaragarije ko afite capability n'ubwo bushobozi bwo kuza kubaka Barcelona mu myaka igera kuri 2 gutovye kumbega kuri 5 bisa nkaho equipe ikigize igusora ikintu gikomeye cyane ku isoko ry'Rwanda igurishwa ukaza gufata Barcelona mu wibwabo ukafunda ibyo fundika bigakunda rero mbona izina recruitment mazoza kwa Barcelona zotanga ibintu byiza bidasanzwe rero kuri Anthony Gordon ikintu cyiza kuri Alvarez ikintu cyiza